tu mumeze neza. Hama ku bantu bama bifuza ukuntu borotira amahera yabo canke bogira ukuntu ushobora kurotira amahera yawe canke kubitsa ukoresheje Binance. Uraza muri Binance yawe, acheter des crypto-monnaies, des crypto, hama ukagira acheter canke vendre, bivana n'uburyo usanzwe ukoresha. Urabona ndavuga ati kanje muri acheter des crypto et commencer à gagner immédiatement. Ok, tuvuga ati shaka kugura USDT, uzovoir nk'ubu ushaka kuvuga ati shaka kugura ikintu cyose nza kugura, shaka yuko nza kuronka amadolari 10, shaka kugura amadolari 10. Hano urashobora guhitamwo ati nza gukoresha ayahe mahera mu kuriha umuntu nza kuvunjamo. Acuza ngaho BIF franc burundais, gashushe wemeza, hama ugacugira ati shaka kugura fise ibihumbi 50. Urashobora guhitamwo ati shaka kuza gukoresha amahera angana fise ibihumbi 100. Ukarindira ego karaba neza yuko ibihumbi 100 ntibariko baratwereka neza ngene ayo bivunjwako. Kabanda ukarindira gato, hama ugaca ushiramwo, ugahindura ukaraba ibi bintu n'ibintu biri simple. Hama ukaza wumva ngo umuntu ngo ntaratunga amadolari, ngo ntaratunga, ngo ntabona ngene yoyashikiye canke yoyatunga muri telefone yiwe. Ni ibintu vyoroshe gose. Raba dufashe nk'amadolari 5 angana n'ibihumbi 10 amadolari 2 plutôt angana n'ibihumbi 10 na bingahe. Urashobora no guhindura mode de paiement, nkahorana n'imikashi, Bancoboe Note. Bashobora gukoresha Bancoboe Note canke imikashi canke Vietel Money. Ugacugira plus aho ugeze wemeje yuko igira urondere uguha ayo madolari, hama nawe ukamurungikira kuri imikashi canke kuri Bancoboe Note ayo wemeye, ayo wabonye bakweretse, atakirengako uyamurungikira kurya nyene nawe uyabona. Canke mukakoresha iyindi moyen de paiement yoroshe, nayo yoyo urinda kuraba ibintu vy'ibiciro ukorera. Uravuga ati reka mvunje canke mvunje kuyu, nkoresha umuvunjayi uyu n'uyu, ko ntibaba banganya ibiciro bavunjako, usanga barucanye ibice. Ukarondera uwo ubone nyene yokugirira bivanye n'amahera ushaka kuvunjisha, ko abavunja menshi baba bakeneye n'abantu bazana amahera menshi, bahera kuri menshi. Nk'umvunja 100 ntiyokwemera ngo n'uw'igihumbi aze, oya.
cavuga ati nyimba ari ibihumbi ijana ca nkenera nko guhera ku bihumbi 20 canke 40, guhera ku 40 kugera kwijana kugira tube twohuza. Urabona ngaha naha nyene uhashitse biroroshe gose, muze murakurikirana 5/5 nzobereka ibintu vyose Binance, ndabigishe ni gute woshobora kuronka amadolari kuri ama USDT ku buntu, ni gute wokora, ni igiki wokora kugira ushobore kuronka kweninga canke kuronka ama point muri Binance aguha ama USDT. Wana nkaya ayo fiseyo jewe nigeze gushirayo make ariko ndaronka inyungu kubera ubumenyi narifise, ndakora trading, ndakora holding, ndagira staking, ndakora bishoboka. Urabona ngaha asha de USDT, aho mvugira ugura ama USDT karindi ukabona ugashobora gukora ico ushaka cose, baza murabibona n'abavunjayi benshi baba bavunja ku mahera atandukanye ku biciro bitandukanye, kono atari isoko international. Isoko international mamwe wese avunja bivanye nuko abona dolari rihagaze, kandi aha babiri officiel ibiciro ntivyama ari vya bindi, biguma bihinduka ku masegonda, ku minota, gusa hari ntibihinduka gose nk'ama crypto ukuntu aduga amavaleur canke iki, no, vyovyo bihinduka ibice bimanuka biduga bukebuke, ntivyihuta gose. Murabona nkaha reka turabe kuyu, reka dushireyo yuko dushaka kugura ama USDT nk'ay'ibihumbi 100, twemeza ko twokoresha nka Bankobu Enoti mode de paiement. Murabona ngaho uragira bona dushireyo nka 100,000 iyo twaba dukeneye nk'idolari z'ibihumbi 100. Tugira plus order uhitemo mode de paiement, uhitemo nka Bankobu Enoti. Nuko ama mode de paiement hose umva mu mode de paiement zose zo mu Burundi ziba zishoboka, na bank transfer biba bishoboka, zose urashobora kubikoresha. Tugira plus order, urabona order yacu irabaye iruguruwe. Aha rero utamurishe barakasoliringa bakayugara kugira urehe gutesha umwanya, kugira abandi bayafise bashobore kumugirira. Baguha iminota 15 iheze utaraheza kumurungikira kumuriha kugira